Hano yoye. Ni sawa. Kwiga gutamba wabimenye ryari wavyiyumvisemo ryari? Navyiyumvisemwo ko yari nikiri umupeti mutonya. Urakuze umuntu w'umupapa. Aya. Bifesi nk'iyabafashije ikintu. Nigika abavyeyi banyu bamuvugako. Bamuvuga baramuzi muhora mumuvuga yaramamaye hamwe mama warazi Bifesi n'inimbo za Bifesi arazizi twama tumubarira amuvuga ko iki Bifesi amuvuga ko iki amuvuga nyene kari nk'umupapa wacu twege akamaro k'ishuri n'akahe akamaro k'ishuri ashobora gutsinduka mu perezida ushaka kuba perezida ushaka kuba Bifesi ubu Bifesi biraheze Bifesi nawene Bifesi ndamufana sana birashika ukaba umusitari cinga ukaba umukuru w'igihugu mbwa vyose ni ubusitari bakunze wa Magic TV mumeze gute murabo murakomeye kuri micro murako ari Rukundo Ange Minouche nko mubimenyereye murabizi byanje hanini abari biganiro iyo nicaye ngaha bari biganiro ikiganiro cy'uno muzi bisabatumire badasanzwe guys bisabatumire badasanzwe abatumire mwigeze kubona abantambiye tukanatamba ibintu bikaryoha cyane abantu mwabonye benshi mugakunda cyane abantu mutari mu gihugu cy'u Burundi bafite chance yo kubabona ndabizi ko naronse feedback nziza kuri bo hama uno muzi bakaba baje tuyage twicaye nanje baje kunda ko nanje nagiye kubaraba ndibazi ko mwamaze kubamenya reka tubakire ni bake muri bo kiyagiye bari benshi ko nane nabasanze muhira nabo baje kundaba ari bake ariko reka tubakire mufashe kubakira kandi mubatega amati twumviriza ivyo baje kutubwira ahanini kandi muhabere nkuko mwama mubigira wa mutima w'urukundo kwa kundi nyene reka tubakire rero umwe wese n'izina giyewe ni Kayanza Kid umeze neza meze neza witwa gute banyitwa bwiza Moise warugiye wagi imyaka ingahe imyaka indwi aha nawe witwa gute Ndioko bwa Pascal yungi azamuca mumumenya umuntu aboneka cyane no makripe cyane Pascal nawe ufite imyaka ingahe mfite imyaka 10 okay mu boss namwe Kiranje musaze umenyere ni Lil Man Magneto ari wenda ari hande yawe nitwa Rukundo Dani Rukundo gira Dani turitiranwa okay nitwa Rukundo pana Dani karibu renda wakiriye mbwa muri Magic TV merci beaucoup uranyibuka cancane wewe uranyibuka kuri aba bandi ni ryambere duhuye uranyibuka uribuka unyibuka dutamba hariya unyigisha gutamba yego reka twakire wewe cancane utubwire hanini usubire twibutse inzira aba bana ba Kayanza Kid kuntu mwahuye kuko hari abantu kiyagigano cyambere batakibonye Yego twahuye je nabonye n'abana bafise impano yo gutamba gusa nye bama bansavye teyana ducorere nkabacorera nambara 2 nambara 3 nambara ngahe cyangwa n'abajana no muhira nyene tugasangira ibyo kurya gusa ndavuga ati kweri none umuntu nta kuntu create akantu nyene kakabashikana imbere kakanabafasha wa mutima w'abarasta uri murasta mbe Chendo murasta hamwe cyaravuga ati reka ngire akantu cyo turakiriya dance nyene tugize dance turakubita ya mbere tubona nyene imeze fresh tuvuga ati reka tubandanye dukora nyene hari ikintu kintangaza ego barabapeti benshi ufise benshi namanda bibona mugara kuna umwe w'ikibamba rimwe bose bafise kandi ntibavukana bava ku bavyeyi babo ariko bose barazi gutamba bijya navyo baje kujya bose bafise impano canke ni kubigisha cyane byagenze gute okay urumva bari bazi gutamba gusa batabizi gose hama ndazara higa hari ukuntu nyene mpiga abantu bazi gutamba bakaza bakabigisha nkabapeya niyo mpamvu rero burya babizi gose apeti bararenze sana cancane yoye ni sawa kwiga gutamba wabimenye ryari wavyiyumvisemo ryari navyiyumvisemwo ko yari nikiri umupeti mutonya urakuze umuntu w'umupapa aya watango kiri umupeti mutoya indi yakuzanye muri Kayanza Kid
ni umukuru yanzanye nyene na nyawundi mu mama niyo yansabiye ikibanza. waje ubishaka canke washaze waje kubera ubona yuko hari umuceri muza murafungura rimwe rimwe? Naje ndabishaka. Warashaka gutamba cyangwa washaka guterera umuceri samwe? Nashaka gutamba. Hama kujyana? Nakujya njutko mbonye. ubuzima mwari mubayeho uyu we niwe shaka ambwire ko Diza arakuze. Ubuzima wari ubayeho utaraja muri Kayanza Kid. Uko wari ubayeho ugaca uja muri Kayanza Kid. Ni giki ububona yuko ushima ko nuri muri Kayanza Kid? Muri Kayanza Kid nshima kubona ubuzima butangiye kuba neza bwanje. Bujyana sinari kuhashika nashitse ku bwa Kayanza Kid. Ukera wariga? Wariga hama urabiheba? Narize cyane mpebera mu wa kabiri ngezeho. Wahevye kubera iki? Kubera ibintu by'ibikoresho by'amashure, amakaye ni forome narabibutse ku makaramu ndaheba. Reka tubaze ujya nawe mukuru wanyu. Wewe uriga ndibaza? Ego. Wewe wiga mu kangahe? Ngiye 9e. Ugiye 9e, we ni sawa. Kubona abavyeyi urafise abavyeyi? Mama. Urafise mama. Mama yabonye ugiye muri Kayanza Kid ntiyabona ati ugiye guta umwanya ugiye kugira iki? Ntiyabibone ko ugiye mu buvayo? Oya. Bibona nyene nk'ibintu bisanzwe kubera yarasanzwe abizi ko ntamba. Ni gikashima ko muri Kayanza Kid avuga ati ku buryo ashobora kubona ati hajya ugiye nta na kimwe kubera nkundiki. Ni gikora uzana uvuye muri Kayanza Kid ubona ati iki mama aragikundayo. Kubera aho urabona nk'ahantu tuba twagiye yuko abantu benshi baguma bivuga ko nanje nateye imbere. Umupeti w'umustar. Mama wakunda abana b'abastar umva shima ko umupeti wawe w'umustar. Ico cyonyene nta kindi. Mere wawe nawe arakaze. Komere yo kubona ke muri Kayanza Kid ugiye atakintu uvuga ati genda hatana. Kacabona kuye nk'akaro k'umuceri acagushimira cyane. Ni giki muramushimira bajya abantu nka Bifese kadufate Bifese ko niwe mustar wa mbere abitayeho ndibaza nga mu Burundi. Ni giki muhoramo inkiyo Bifese nkiya bafashije ikintu. Ni giki abavyeyi banyu bamuvugako? Bamuvuga baramuzi muhora mumuvuga? Yaramamaye. Hamwe mama warazi Bifese. N'indimbo za Bifese arazizi. Twama tumubarira. Amuvuga ko iki Bifese? Amuvuga ko iki? Amuvuga nyene kari nk'umupapa wacu twege. Ni nkuko kujya dufasha akatuzanira abantu tutari bwabone. Natwe niho tuca tuvuga ati twege duhevye Kayanza Kid ubuzima bwacu bwoca buhona. Bifese uramwemera? Ndamwemera sana. Mbega ijwi ryawe ko rimeze covid? Ushaka ko biki nawe? Nshaka nanje mbe nka Bifese. Ushaka kubera Bifese? Kubera nka Bifese. Ni giki ukunda kuri Bifese? Bifese ndamukundira kubera aririmba neza. Ahora nzakunda kangurira udusandari nkambara nyene nkabona yuko anejeje nanje nkamufana nyene nkavuga ati Bifese ni sawa. Ahora nzakunda akagira n'ico ambwiye nkaca ndamufana kweri gose. Beje n'abandi basani bahari bava mu Kayanza mufise bari ngahe Bujumbura? Pana baba mu Kayanza bari ngahe Bujumbura? Bariho. Iyo mubituye babakira gute? Bariho gusa si benshi gose. Si benshi canke ntibarashika ku rwego rwa Bifese? Ntibarashika ku rwego rwa Bifese. Bifese ivyabafasha ni kwera muhora mubona ni kwera abishoboye canke ni kwera umutima w'urukundo afise? Cyane kubera umutima w'urukundo kubera umuntu afasha icyo ashoboye. Reka tugende muri Kayanza Kid. Kayanza Kid harimo abana benshi batiga. Abana benshi batiga ubiravye ahanini n'uburyo. Ariko ukatubwira ko c'est projet yo gushaka ko bose biga. Bon twarayumvise abatari bwamva arifuza ko uyu mwaka abana bose boja kwishura. We ntiwiga peti? Aya. Bivuze bari ryambere utanguye?
naciye mu wa mbere mbona ntaronka utwa saa sita n'ibikoresho oya nari ndabishaka nyene nabura utwo mfungura n'ibikoresho nca mvuga ati reka nzoronderera ahandi mbonye ndose ibikoresho nzokwiga. ahandi umbwiye ni hehe? ahandi hagiye mw'ibarabara? Kayanza Kidi yaramfashije ko ikintu kinini gose. Hagiye mw'ibarabara, iyo muri mw'ibarabara ni bihe bintu mubona bibi? Kuko ndazi ko muri Kayanza Kidi babibabuza rimwe rimwe. Ni bihe bintu bibi bihora bibashikira? Cyane abantu iyo muri mw'ibarabara muko muritembera murondera ico mujya. Abantu kweri baraduhotera. Natwe tukavuga ati ko turabapeti. Uduhote tukamureka karengana. Natwe tugaca twirenganira kweri. Guys, twava dusanga twarize. Reka tugende mu vy'ishuri. Ariko nibaje ku ishuri urabishaka mbeho? Ndabishaka gose. Urashaka kwiga kandi uzobishobora? Numva ndavyiyumvira. Tutabaye wa mbere bizogenda gute? Nzocanze? Ndakugarukana ngaho kivuga ko wabaye wa nyuma. Uretse ko udashaka kuzurigira mw'ibarabara ushaka kuja ku ishuri. Reka ku ishuri nta mahera ari, urabizi ko mwigisha ata mahera atanga. Aya gusa ku ishuri. Akamaro k'ishuri nakahe? Akamaro k'ishuri ashobora gutsinda ukaba umuperezida. Ushaka kuba perezida? Ushaka kuba bifesi? Ubu bifesi birahetse. Bifesi nawene bifesi ndamufana sana. Birashika ukaba umusitari cyangwa ukaba umukuru w'igihugu. Ugavye se ni umusitari? Okay, reka tubaze ku byerekeye ibintu n'ubuhe buryo uri kurakoresha kugira ushobore kuronka imfashanyo kuko ufite abana benshi vraiment. Ufite abana benshi ntibaza ko uzoshobora uri umuntu umwe. Ya uburyo turiko turakoresha twuguruje GoFund, hari umutipe ari hanze yitwa Maribu. Yadufashije kutugurira GoFund. Ya link bio iri kuri Instagram yacu Kayanza Kids. Ego. Kandi mugerageza kuyiparataja gose nyene kugira biboneke nyene. Ego. Ubwo buryo turiko turategekanya gusa iminsi iriko iragenda gusubira ku ishuri y'abana. Ya, nta n'ukwezi gusigaye. Ko warabandikishije kwishuri nahaye nyamu professeur ariko aragikurikirana kubandikisha kwishuri. Mbe urabizi ko abana nk'aba ntibaba vyoroshe kugira. Hari n'ubundi buryo urategwa ufate uraronsa uburyo amakaye urashoye kuyaronka. Ubundi buryo uri kurakoresha kugira uzoshobore kubakurikirana bose. Nka kujya ubakurikirana ndibuka igenza kukuraba nasanze badakwiye. Hariho bamuzamva ngo uyungu yagumutse yagiye cyangwa ndakaza cerewe. Kwishuri ho uzobishobora gutura umuntu umwe. Kwishuri bizoshoboka kubera ubu baravyiyumvamo barimva mu ishuri. Nk'aba bari ngaha ayi baravuga ati twe tugiye kwishuri ntuzovayo. Urumva nagerageje kungene mbugana n'abavyeyi babo. Ya nagerageje kuvugana n'abavyeyi babo turaraba n'abariko baradukurikirana ngira bazodufasha turabe kubera abavyeyi babo bisaba kubera umwana yaraye nk'inzara ntashobora kujya kwishuri. Ya nico nikibazo. Namba uzoronka ikiro cy'umuceri namba kugira ntibaze barabura ibyo kurya kugira babandanye biga nyine bimeze neza. Ni ukuvuga abantu muko muradukurikirana aba bana ntibakeneye amakaye gusa canke iki bakeneye niki. Mbega abavyeyi babo bobo nibaza yuko mu gufasha umwana kuronka ica ifungura nibaza ko ari uguhera ku muvyeyi. Yego. Kuko umwana ntiwozura mu ikiro atahane misi yose ikiro atahane ntibikunda. Oya nivyo kwe. Donc abavyeyi wewe mukiyaga mwayazi kuko nabavyeyi nabo nyene batishoboye. Wowe abavyeyi ubona bakora iki n'abarimyi? Mbega wobo basabira imitaha abavyeyi bigenda gute? Abavyeyi je ndabona babahaye imitahe bogira cyangwa bakarima. Barabishaka n'abavyeyi babishaka rigari abavyeyi abavyeyi babishaka barakora kuba bamwe turamana. Bakambwira ingorane z'abana babo. Komudeka mpere basikuyu afise umuvyeyi wiwe afise abana bane afise abana bane gusa nyine bose ni nkuko bari mwibarabara. Urumva naciye nandikisha uyuya n'uwundi gusunda ararengeje imyaka babiri uwundi gusa ararengeje imyaka. Je racyambwira ati umwana ahura n'ingorane zo gutaha kure
urumva ariko usanga yirariye mwibarabara kwa gutaha kubera ntibaba hajya kuri centre bose oya kwa kubona gutaha kure cyane aha aba ni kure gose urumva rero biba bigoye gose urumva kuzarataha cyangwa kacara n'inzara kire cankora mu buryo bw'iwanje mbafise cyangwa iyo mbafise ikintu basi nkamuha nk'ikiro cy'umuceraga cyangwa ubufu agatahana muhira bikagenda fresh akacataha hakiri kare urumva rero ntibiba byoroshe kandi nawe nyine ntashobora arakubwira ati je naje nshobora gutaha ntanye nk'ubufu muhira kandi karaciye ubwenge vyahatari gose urumva gatatanye nk'ubufu cyangwa umuceri ntigashobora gutaha gacikirarira mu muji gacaka kuma mu muji urumva umengo n'umugabo Jean yari yumvisemo yuko ari umugabo ateza gutahana guys ibintu birago byo mu gihugu cyacu reka tugende ku bintu vyerekeye icyabazanye ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu gisagara twagiye mu competition ya tamba dance twaraje ubwa mbere uri bayijya kabiri kandi twaragiye muri finale ngira abantu bari hariya kuri CCF ngira barabonye dushimire uri kandi ariko arategura ibintu nk'ibi vraiment uri big up byarabaryoheye gose kubona abapeti bagiyeyo yana barahakije umuriro kabisa hari amavideo barashobora kuyabona naje nabahamagaye kubera ko hari amavideo ndabibona ati bari ngaha bagenzi banje ndashaka umbwire kwanza reka duhere kuwe peti iyo wumvise ati tugira tuji Bujumbura iryambira bamwe ati tugira tuji Bujumbura gutamba kandi duhangana n'abantu b'Ubujumbura n'abahe wavyimvisemo gute cyangwa wacu utamba gute uvuga ati mbega nzohava ntsinda byagenda gute navyimvisemwe fresh ndamvuga ati nzoraba yuko notamba neza ndabe yuko noronka n'ukuntu uburyo bwo kuja kw'ishuri njamvuga ati reka nambe fresh shiramwe amasestike nyene kandi uva ngaho ntambi uno munsi ingo kwanza ngaha nawe umbwire ubiravye muriko muratamba ntimwari mufise ubwoba muravye muko muratamba n'abapeti bo ngaha mu gisagara wapi kweli muriyemera sana abafeti babateye ubwoba kubera nigikumona badafise nigikibo badashoboye mwebwe mushoboye uko je ndabemera murabizi ikintu dufise ni kubera dutamba n'ingufu nyinshi mubona barafyina vyendi vy'abana b'Ubujumbura bafyina mwebwe nta burofu twege iyo turakaye turakara rimwe kandi bikenerwa kikizinda tugenda tukicaye mucyumva yuko ari uguhiganwa kw'Ubujumbura kandi ari amahera mutsindira mukabona iryambere murarenganya mwavyakiriye gute iryambere muzi ati muzoja muri demi finale mwatashe mukayanza mumeze gute hariho bamwe twazananye muri misi kwa gatandatu bamwe twazananye baza baragira ubwoba ndavuga ati mugawe narabonye nimureke kugira ubwoba ati nimureke kugira ubwoba Imana niyo tuzi twege mwe murabana b'Imana reka tuyange ujya mukuru nawe nigiki ubona muzokora kugira ubu mwagiye muri finale nigiki mubona ubu mwiteze muzokora gishashe kugira ajya amahera muyatahana umuriyoni ikintu twakora muzokora pada mwokora nigikona ati ubu wadusira mu Kayanza tuzoja gukora iki kugira tuzogaruka iBujumbura dutora ujya muriyoni nuko shiramo ubwenge bwinshi cyane ubu mwasanze ubwenge mwazanye ari cyo ni cyambere hama cya kabiri ingufu kandi tukabigirana umwete kandi twagira n'ibindi bintu bigezweho nyene amadase nyene mbe muri finale muzohura n'abantu batambira iBujumbura gusa nabo ngaha nta bandi baruguru bazoba barimo muri finale abaruguru barimo yari wanted snake yaratashe barabahe nabo mu Kayanza okay ubu rero abaruguru nimwe mwenye n'abandi nabo ngahe Bujumbura muri finale muri bangahe finale hapashije zine guys kuri mbe ni ryari finale ni tariki ngahe le 28 muze kubashigikira nta kintu cyo kubavota mbega kibamwe mbega kuri vya Facebook vyande ntabibaho ni kuraba ibikorwa gusa
ha mu ma clip video bifese abashiramwo muhora mu genre mu vyakira gute ariko bifese abashira ama clip yiwe mukamutambira indirimbo ziwe sana iki mu vyakira gute hajya bifese ababwira ati video yanje nkene ari mwe mujamwe mwenyene twe tuvyakira fresh kweli muvuga muti abafise umunezero natwe tukaba dufise uwundi burya atavuga ati jewe nashavuye nawe mwacha mushavuye kugira mvuga umuntu twazananye wati kuri karandisha isi muri iyo minsi kubera nembera ntarinzi hose no kumanzi yaranjanye hirya ejo kuwa Mungu twagiye gusenga naragiye ku mazi nige ubona gute urabibona ari kugumye witwara umwana mwiza ko nahandi uzohagenda tureke mu Burundi gusa urabibona ko ata muri Kanza kidugumye uri ku murongo n'amashure vyose bizogena neza yego anata boss wasoma wavyaka okay reka tuandanye ndashaka ubwire abantu bari kwadukurikirana ikintu bofasha Kayanza Kids na cancane gikenewe muri iki gihe mu gusozera ikintu afasha na makaye y'ishuri ama uniforme urumva nivyo nyene vyinjya kugira baze bararonka injya bavuye ku ishuri abavyeyi babo babihabwe kandi hariho bamwe basi aho baba hava urumva rero kandi amakaya acanyagirwa kandi amakaya anyagirwa urumva umwana anasubira ku ishuri ndavyumva gusa ko umwana baryama ahantu hameze neza kugira aca abyuka agenda ku ishuri bimeze bien urumva nyene ntibizoroha mu kw'icenda ndavyumva ahantu bashobora gushikana nk'ubufasha hari umuntu avuga ati je ndashobora kugura iduzeni y'amakaye ni hehe boca kuri Instagram page yacu bakatwandikira cyangwa cyangwa bakaca kwijya GoFund yego wow reka tubashimire cyane mwakoze tunababwira bonne chance ko kandi tubemera cyane tubizi yuko njya muri yo nari gwanyu sivyo petit none ariko mu gusozera ndushaka kugenda tudatambiye abantu kandi babibone ko mushoboye kugira babemere nka jewe none sivyo nivyo safi reka ndabashimire cyane igikurikira muracumva namwe tugira dutambe nta bindi turakunda cyane manda y'mukurikirana Kayanza Kids abatararaba baraba mushogo urumva na hano hose wandika Kayanza Kids murabona ibikorwa vyabo hama please umuntu uri mu Burundi utari mu Burundi diaspora abana n'abigihugu murabibona namikora abana bakiri bato kandi murazi yuko ubukene bubaho ni si shwa yabo kugira bigende uko ariko kwera ko bafise impano please mubashiremwo novuga gute mushiremwo ikintu basi mukorere ijuru kwa ndakunda cyane murabizi ko ndabakunda merci beaucoup ciao igikurikira mwacumvise Kanyukure egera ngaha ndakwereka uko bayitamba nakure ndabacire ku mayangu ko baziririmba